C'est Valentin, umwiranda Valentin yahimiriza urukundo muri bose. Apana umugore umukobwa gusa. Voilà. Yego muri bose. C'est Valentin kuri mwese. Usomye c'est Valentin. C'est Valentin kuri mwese muri ko murakurikirana Black TV. Kiss for c'est Valentin. Ngo dusohokane nk'indwi yose umva ivyo bavuga. Dutembere umbere umugenzi. Zuramitana nko muhira ndagwerekeza ahantu canke nkwene kujana ndagutelefone tugendana na zo kumva ivyo bazovuga. Antike. Ndabivuga ntuvyemera baby boy niko utabona cyangwa ukeneye kuvyemera ubanje kuvyibonera nanje ntacyo nokora baby ntukitinye na kimwe wimiriwe baby vyukuri narakwihebeye nduwawe you know I yeah. Areka mbanze ndakuramutse wo kuri Black TV. Ndanagushimiye ko baduhisemo kugira ngo ubandanye umviza ibiganiro byacu. Ndakwibutse yuko Black TV dusanze dufise na Black Records twaruguruje na radio buturi Black FM. Urashobora kuturonka uciye kuri 94 n'ibice 9. Wowe rero utarubizi akana kajyo ko kubimenya ibitaraza kandi biri inyuma kandi nivyo binahinda. Na cyane ko Black Bingo Entertainment twihaye guhindura umuziki w'u Burundi no kuwugeza kure biciye mu kwereka inzira nziza umuziki abana b'igihugu aho bawucisha. Nekano kandi nongeye nipfurize indwi nziza ya Saint Valentin wewe udukurikirana bivanye naho uherereye, abari muri East African Community, CPGL, abari ku isi nzima n'abari mu gihugu cacu ciza cyane cyo Burundi, c'intara 18. Twibuke cyane n'abari mu ntara ya 19 ariyo diaspora. Nkuko ro muyibona uyu munsi turi kumwe n'umwana uyu munsi turi kumwe n'umwana w'umucankuzo. Mwabonye ariko wamboye aba yatwitse make-up ya bien Meili ni argent ni Meili ni voilà isa remarqué. Wow, imishatsi wow, ninde agusiga ingo anjanye. Alors ni Clementine na wundi ni Clementine mwamubonye igihe kirekire rero. Clementine ego ndaguheruka turi ahantu mu show ya Double J amaso mu yandi antuka nibaza kutigeze umbona. Sinakubonye harantu we haraka video nafashe gatoya kiwawe wanyerewe umuntu cyane niyo wagasohoye ndagufitiye souvenir. Haraka video gatoya nafashe unyereye wambaye ibirato ugiye guperforming indirimbo wambaye na sapi. Ego sinzofa ndavyibage njyambe nagize isanganya nakoreye isanganya mu bikorwa mu kazi yadai bari gopore sana kameme nibazo ko ataco vyagutwara naco vyantwaye bram. Exactement. Bibi ni vyiza byose tubisanga imbere kandi nyene nta vyiza gusa tuzokwama tubona nibi byose tuvyiteke. Voilà. Clementine Kevy Kevy yeah. Clementine Kevy voilà. Sorry. Clementine Kevy rero mwamubonye amaze gushika muri Black TV. Dushaka rero ubanze tubwire ibihe vyawe byo muri iyi myaka 2 canke umwaka umwe uheze waranzwe nimwo nibihe bitoroshe vya COVID. Wagenze gute? Ibikorwa vye byagumye bigenda gute? So bon sijeje nyene ego ku ruhande rwanje bon birababaje kuko aba kuri nivo y'isi n'igihugu umuziki byose novuga abantu bose barabonye uruhombo bivanye ku ryangwara yicaduka yaduteye. So mu buzima bwanje nkuko bisanzwe ubuzima bwarabandanije bukebuke pole nk'abandi bose me kote y'umuziki nubwo novuga ngo umuziki wanje ndi capable yo gukora
ama concert hariho abandi bagenza anje dusangiye umwuga byakoze ko bakora amakahoke abakora ama concert ya ego n'ibindi byinshi n'ama business yose atandukanye muri rusange nizere yuko bon covid yaraje bien sûr abatabandanije bakora umuziki baronka amasho barabandanije akazi nizere yuko we nawe uri muri abo batasanzwe afite akazi kamwe nk'abandi hariya anyu usanga agiye mu muziki ni mu muziki nyene avuyeyo kaba kabana bon abafite principe diwe wabandanije uja i Dubai nkuko babikora ubwa mbere ndaje Dubai ariko mbwa hari ama voyage yagiye arasiba inkunga ayo mu Rwanda donc nahora nja gutembera mu Rwanda hari ibintu byinshi byasivye hari ibintu muri rusange nyene covid nyene bavyumva reka rero twinjiye mu buzima bwa Clementine muri rusange Clementine n'umwana wa kangahe wa gatandatu mu bana bangana 10 Clementine tumwite gute mu kirundi ciza muhoza no mu mazina y'ikirundi umwana wa gatatu ari umwana kangahe papa kare yabwiye umuntu bon entre temps namaze kuvyumva ko turi kumwe arambwira aravuga uyu ni miburo n'ubusi yabikoze biramaze gushika umuntu wo ku gatumbi wanyu canke muri famille araguhamagara miburo muba oyaye si batwitaje amazina twakuze twitwa nibaza ko ari bya kera nyene kera kuntwara cyane Clementine rero nk'umwana yavukiye mu ntara muri countryside mu ntara ikure y'igihugu ikure ya capitale bon bivanye no kuntu wanakuze wanashaka Clementine nk'umwana yavukiye mu ntara iri kure y'igihugu iri kure ya capitale mu gisagara ca Bujumbura kandi ifatwa nkaho menga ni intara iterimwo ikirimwo ikizungu cyane yiyumvire gute kuja muri music yabihereye he bon ushaka kuri muri bantu biyumvira ko abantu bose bari kuru barimye bapomye amazi sibo ubuzima nabayemo nanyoye amata voilà mba ku matara bon dufite amarobine genre ivuriro hafi amashuri turiga sishobora kuvuga ngo byemeze gute ko nari update televiziyo turayiraba turaraba amashene tugendera amashene tukaraba nari update nk'abandi bose iyo bishitse ukumva byavuzwe aha na hariya ugasanga byavuze donc bon ntaho ndavyumva mugo biramutse bishitse umukobwa wo muri mzikazi yavukiye mu gisagara ca Bujumbura ukumva ariko aravuga muri mzikazi yavukiye ruguru mugakaza kumara ubuzima kubandanya muziki we ngaha mu gisagara ca Bujumbura bimwe bitwa ngo gusirimuka iyo umvise donc uramutse umvise bakuvuza uvyakira gute abandi bo mutera ivyatsi ati sha uko nakuze ndamubona bon sinjenga kuri televiziyo kwitaba mais nshaka kukumvisha yuko ntavuye nyene chini urajya gutembera ruguru ndibaza ndahazi n'umucankuzo urahazi urubona abantu bameze gute bose none no kuvuga ngo ntango nabaruguru ngo sana mbayice kibaze kubera yuko hano wonye Bujumbura abana bavukiye Bujumbura bakuriraho bava ngahanyi umva donc sinzi babagiye haruguru hafi na hafi batagera ruguru kure cyane bazi yuko nyine ari anyicahebwe ndi wa ruguru nuko nyene mu mbona none Clementine Kevy yo bishitse kurage amafoto nabona postinga yabari we postinze canke yarandi ma Facebook page canke ama YouTube channel ya postinze amafoto yawe namabona ukuntu ifotoza bakabigashika bagapostinga zijya negative comments uzakira gute positive comments uzakira gute uzijera gute bigenda gute ngende umuntu wambere asoma amakomantire kandi abantu bose bakora amakomantire ntibagiye ngo ntazo nsoma mara ndazisoma en fait ukomantire nziza y'abambi yose iranyubaka ndabona ko mfise abankunda ndabona ko mfise n'abanyanka mugihe no mfise abanyanka gusa urumva nawe byo bari too much cyangwa abankunda gusa foko bihana inguvu byose ugasanga byose urarekeranya ndabireka byose ni bon kandi byose birankomeza yes nk'umuririmbyi urakaye urakaye oyaye nantoka vraiment Bujumbura bon c'est chaud non climatiser on a bon nk'umuririmbyi kazi itogwa rya Madame Edith Stein
muri mu bikorwa mu mabanga yiwe mashasha yo gutwara Amicale des musiciens uryakira gute nyuma y'imyaka itari mike nitaratwagwa n'umurundi kazi canke ngo abicegera icegera caryo ngo kibe umurundi kazi? Wow, ni intambwe ku muziki w'Uburundi, ni n'ijambo ko ari inzikazi b'abarundi kazi. En fait, donc turagira confidence, turagira confidence tukavuga wow, ega bimwe turimwo n'abarongozi, harimo n'abarongozi b'igitsina gore nka twebwe, duha inguvu nyene, ego bitanga. Clementine rero, Clementine wewe wavuzwe ko vyinshi kuva muri Empire Avenue, ntushaka kubigarukako ariko nshaka ko tuvugana kino kintu management zo nganye mu gihugu iwacu uzibona gute? Sishaka compare management zo mu gihugu iwacu n'izindi ko izandi ntazonzi. Novuga kuzi wacu bon, ariko uko wabayeho muri Empire ndagaruka gatoya ntuce ku ruhande ikibazo niyo navuyemo basi tugerageze bon ntushaka kwikompara ivyo nivyo nshobora. Voilà, Empire Avenue urabivanye n'imisi wayibayemwo niyo urimwo ubu difference uyibona he? Difference irahari. Empire sinabaye mu gihe kinini, nabaye mu gihe gito, bon si gito kandi kinini, gusa ibikorwa nivyo byambanye bike, ariko irafise ivyo yangejeje ko bivanye no kwagura izina ko riri mu bantu. Ego hama management nayo ndimwo ijimbere ibikorwa biza kuduza ku yindi ntambwe kuri rya zina ryavuye hariya. Clementine Kevy asa na mama canke asa na papa? Jewe nsa na papa, ariko hari abantu bavuga ngo nsa na mama, ariko je nsa na papa kandi nshaka gusa na papa. Uri mi mama mi papa. Guys, umunsi wa Clementine Kevy yumva canke afata decision yo kuja muri studio vyaje gute? Vyatanguye gute? Okay. Yahanuwe nande? Yavyumvire gute ati jenga hano uja muri studio? Wagiye muri studio Romantic Remix na Chris Busy. Eje ambwira ngo akunda indirimbo romantique ya Tiwa Savage na Akora Bero. Araririmba ambwira ko zigira remix, cyandambwira wow nanje nzocamba Tiwa Savage. Ubwo nyine yatayishira mu bikorwa. Okay, tugende muri studio. Cha turayikora yakiriwe neza. Yatumye menyekana. Bamwe bamenyekana nubwo atari bose bayimenyeye ko yani indirimbo yatumye basi bumva ko haje umuririmbyi kazi mushasha, aratira attention. Relation même mufitanye yari relation ya gute? Yari umugenzi wanje kandi nkunda n'uwunda mukunda Chris Busy. Nakantu ko byavuzwe cyane gose muri ya periode shushu copine kwa nawe ngo dusohokane nk'indwi yose umva ivyo bavuga, dutembere umbere umugenzi, duramitana nko muhira ndagwerekeza ahantu canke nkeneye kujana ndagutelefone tugendana na zo kumva ivyo bazovuga indwi imwe yonyene. Ese Chris Busy twamaranye imyaka turi muri ubwo bugenzi bwuko. Studio ya mbere wagiye? Master Music toujours teza gusport umwana wariya. Wafatiye kugira ngo utangure indiba muri Master Music mu niwe narinzi. Wenyene niwe twari tuzinanye twaravugana. Hari ryari kandi yabikora neza Master Music nanu 2017 ya bintu kuva utangura kurimba 2017 hariho intamba yagiye urahora nazo ukavuga ati vremizizo ndaheba? Natinya je natinya sana gose je na umuntu w'ubwoba. Rero je sinegereza abantu agiye byose biva mu biganiro. Biva mu kuganira
plus umenyana n'umuntu plus aguhemukira hari umuntu aguhemukira mutazi naye indirimbo ya mbere Clementine Kevy yarinze niyi romantic remix romantic ducishiriza akarofre basi akarofre ya ndayibuka uri romantique ndabivuga nuvyemera baby boy niko utabona ndamukeneye kuvyemera ubanje kuvyibonera nanje ntacyo nokora baby ntukitinye na kimwe wimiriwe baby vyukuri narakwihebeye nduwawe you know yeah merci hari indirimbo wakoranye na Coli de Magique kubera iki Coli kubera ko Coli ari umuhinga mu guhinyanyura no kuririmba en même temps kandi kubera ko Coli ego ariko yavyemeye kandi ko ndanayisubiramo tugaruke mu muziki gatoya wo mu bigeme abaririmbyi nka Meili timutabona ukuzamuka kwe kuraterana ubwo ukuntu indirimbo ni pompu na ijya change mubibona gute bivuye n'ukuntu wari umuzi bwa mbere n'ukuntu yarameze ubwa mbere n'ukuntu yaririmba ukuntu Meili kuva kera arasanzwe azi kuririmba exactement azi kuririmba mugabo Meili ndazi yuko amenyeka yarazwi wanashaka mugabo kuva kuri arabesha yakoreye kuva muri Black Records tubibutse ko arabesha kuri Black Records arafise n'izi stories yakoreye muri Black Records yego najenarinzi navyo arunze bon c'est Meili Coli de Magique okay gusa rindi logo ntamenyere Black Records rero na voilà Meili indirimbo arabesha kuri Black Records nivyo naganda kubaze kuva ubonye kuva kuri arabesha Meili biragaragara ko yaduze cyane gose biteye ubwoba iyo yashangement nk'umwigeme w'umurundi kazi w'umuririmvyi kazi w'umurundi uyibona gute bon ni bon ya ego arabikora neza abantu benshi ngaha barikiranye impano ibaze nk'impano urumva ibaze nk'ingihe yaricanye impano nk'ijya ntishira habona wow nukumusupportinga ndakunda umuntu yes turakwiye kumusupportinga ndakunda ukuntu abikora bikunze bamwe bagitangura bagira ibintu by'ubwoba bakabanza bakaraba ngene bariko barafatwa hanze ngo yagize TikTok ko haje kuri mu tubazo tutuntu n'utundi numva ashaka kumenya cyane gose Android canke iPhone kubera iki hewe igezweho kandi ifite option zayo ifite en tout cas ni telefone igezweho na ibintu byinshi no bivuga ko bose barabizi mugari abantu bakunda Android muga kuri jewe ndakunda iPhone ndakunda quality z'amafoto ratwa kuba tukunda gufotoza arabizi ego Zuguru Clementine yari maze imisi hagati y'abaririmbyi nk'aba Legend Fizo Sakbi bya postinzwe isi Ella wewe nk'umuririmbyi kazi yatanguye umuririmbyi kera kandi afise amaze kugira bigaragara wowe yakira gute wayibonye gute twarabamenyereye nakuze ndayibona kurya sivyo todo no comment kuri ku bintu byabo nimba swate babikora babizi swate babikora gusa bijya dukwiye kuvyinyora ntitubishira imbere gose kuko naco byomarira new generation bonifuza ko ariko kandi aho ni mu gihe bamwe bayibona yuko umenga ni donc uko biza niko bifasha umuziki w'Urundi kubandanya uvuga wowe ubifata cyo twanabwiye no comment kuko hari ki usanga bikora babizi usanga bifisemwe inyungu wow nabantu bakuru bajya barakuze bafise ngaha mu mutwe yaba babona yuko hari ikintu biriko birabicira bo bireze dushobora kubinjira uco usanga babizinanyemo nayo nk'umuririmbyi kazi asanzwe atakunda kuboneka mu mabifu cyane ari umuntu atekereje amenyekana ruko asohoye indirimbo kenshi wakira gute ugufungishanya kw'abaririmbyi hagati yabo bijyana navyo sivyo cumenga umuziki nta burongozi ufise umuryango kujya ko abavukanye bashwanye begera abavyeyi ukabona yuko amicale des musiciens ikwiye gukora iki kuri ico kintu n'igiki woyisaba bon en fait just nibaza yuko ivyo byose biba
kungene babikuye kumera sinoshira amakosa kuri amikali kuko ushobora gusanga bajye baririmbyi bagira amabifu batwagwa n'ishapu bakagenda police aho guhitwara mu muryango nibyo bimaze guca mu muryango cyane sinibaze benshi bagenda direct gato usanga uriya muryango wagiye ukora ibishoboka byose ubwira ashobora kugenda neza bon sishaka kubishaka ko sishaka ntabwo navuga ngo ni uburongozi bw'umuziki w'Uburundi n'umuririmbyi ku gatwe kiwiwe so iyo shetani yabateye yo kuza barafungishanya tuje ku mavi kweli nayo ivungwa rya Nelly wowe warifashe gute wabona Nelly kufungwa ko ari mukuri arabeshegwa ubona ko ivyo avuga yo bibandanya yo biheba yo bivuga neza gusumba icyo yivuga nkuko nyine bavuze ngo arenga exagera abandi ngo ntiyexagera abandi ngo navuga ukuraho kuri abandi ngo nagire gute bon Nelly ndamukunda arashiramo shosho nawe nyene arashiramo changamoto sana yo so gusa utaginga amazina nibaza ko ivyo byatumye Nelly bimukwegera bon hamifungwa rya Nelly n'ifungwa ryambabaje cyane ego byarambabaje rwose kujya nyene ko ndabikubwira ntabwo bintu byari gusimba ngo bishike kure hagashika mu gufungishanya aho hari kuja imbere kiyago reka rero dushimire wewe wari kwadukurikirana kuri Black TV tunagushimiye waduhaye umwanya wawe twari kumwe n'umukobwa twari kumwe n'umwigeme ariko abikora neza kuva muri inde Freeway Entertainment kama wanje ariko rero iyo umuntu ava nukwasa haramugaragaza urebye iryo zina rya entertainment n'ukuntu asakame mucona yuko ari umuntu yabam il est un peu trop belle mignonne quoi je sais pas eka tumushimire Clementine kuba yatwitavye akaduha umwanya tukavugana entre torsinzi abantu wabwira bagukura Clementine Kevy Instagram Facebook no Facebook Instagram Twitter and Snapchat TikTok TikTok voilà ako kwe kwibagiye TikTok nenda ibagiye ngire ndayikunda cyane uratse ko genda gusumva cyane ngose gusumva ahandi hose yego ndagusumva TikTok cyane gusumva ahandi hose bon merci guys ko tubashimiye kwa mwaduha umwanya mukadukurikirana twibutse wowe utaragira subscribe kuri YouTube channel yacu kanda ko kabisa wagira ngo uzibere wa mbere uzuraronka ama notification ibiganiro byacu kandi tibutse yuko Black FM ihari 94.9 94 n'ibice 9 94.9 muradutora Black Record irahari ku bwanyu ni karibu ku giciro kitaraboneka ahandi ndafise numu producer ariko abyifatamo neza cyane gose amazuko indimbo zitari nyinshi zagiye zira trendinga ni dread master wowe rero bariko dukurikirana reka tukubwire ngo ciao ubandanye ugiye n'indwi nziza amagara meza Saint Valentin yawe ibandanye imera neza kuri wewe rero udafise sorry nawe nyine twakwihanganishije Clementine Kevy nawe nyine katumwipfurize kubana yagira indwi nziza amagara meza hamwe na Saint Valentin nziza cyane gose akajambo ku mukunzi wawe Saint Valentin mwiranda Valentin yahimiriza urukundo muri bose apana umugore n'umukobwa gusa voilà yego muri bose Saint Valentin kuri mwese usomye Saint Valentin kuri mwese muri ko murakurikirana Black TV kiss for Saint Valentin yes anyway thanks so much Clementine thank you okay